Igihe cyose wowe nanje duhisemo gukora uko twigombeye tutateze ugutwi Imana koko tuzokora izo tugomba mugabo tuzoba turiko turaja muri Egiputa kandi amaherezo tuzokwicuza. Kaze mu kiganiro nkorako mwami, ikiganiro kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Turavye ivyigwa vyinshi bijanye n'ukwizera ivy'Imana yakoreye ihanga ry'Abisirayeli, nk'akarorero igihe Abisirayeli bari bageze ku nkengera y'igihugu c'isezerano, bagize amakenga yo kwinjira muri co, hanyuma Mose acarungika abatasi kuja kugitata. Abatasi benshi bazanye inkuru idahumuriza, bituma Abisirayeli bata ivyizigiro. Kandi kubera ko bataye ukwizera kubw'iyo nkuru, Abisirayeli baciye bamara imyaka 40 bayerera mu bugaragwa. Uyu munsi Dr. Charles Stanley atwibutsa ko igihe turavye ingorane zacu, hanyuma tukibaza ko dushobora kuzitorera umuti mu nkomezi zacu, natwe nyene turashobora guhusha integuro y'Imana. Ivyo bikatuzanira ingaruka mbi. Gumana natwe rero muri kino kiganiro cerekeye ibisabwa mu kwizera. Mu gitabo c'itanguriro igice ca 12 hatangura kuvuga ivy'ubuzima bwa Aburahamu. Umuntu yarazwi cane kubw'ukwizera kwiwe. Numwe mu babaye abahizi mu kwizera. Yamara kimwe mu bintu nkunda muri ico gice nuko kitatwereka intege nke ziwe n'amakosa yiwe. Kandi muri ivyo vyose wewe nanje tuhakura inyigisho zihambaye zodufasha mu kubaho kwacu. Ikintu cerekana ubugingo bwa Aburahamu nuko Imana ari y'urukundo rutagira akagero. Mu makosa yiwe no kutamenya kwiwe Imana yagumye imukunda. Mu kwizera kwiwe Imana yakomeje gukora mu bugingo bwiwe kugira ngo ishitse intumbero yayo. Turasoma igitabo c'itanguriro igice ca 12 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Haravuga ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Hamwe n'aya majambo turabandanya kuraba ivya Aburahamu, tubonereho kwiga vyinshi kuvyerekeye kwizera. Icambere dutegerezwa kwiga kugira ngo dushobore kugendana n'Imana mu bukristo bwacu nukuyitega ugutwi. Mu gihe twoba tudashobora kumenya ijwi ry'Imana, ntitwoheza ngo tumenye ico dukora iyo tuja n'ingene twoshikayo. Mbere ntitwomenya urugendo rwacu uko rungana n'igihe tworufatira. Imana iragomba kuturongora no kugorora inzira zacu nk'uko tubibona mu gitabo c'Imigani igice ca 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Haravuga ngo wizigize Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Igihambaye gisabwa kugira ngo tumenye ico Imana ivuga n'iki tugomba ko nuko twoyitega amatwi. Icya kabiri ni ukwiga kumviriza Imana. Reka twumve ivyabaye kuri Aburahamu kuko yumvirije kandi akumvira Imana. Turasoma mu gitabo c'itanguriro 12 umurongo wa 1 ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Ku murongo wa 4 naho haravuga ngo nuko Aburahamu agenda nk'uko Uhoraho amubwiye. Ubandanije gusoma muri iki gice urabona ko hari ikindi gihe Aburahamu atateze ugutwi Imana bigatuma akora ibinyuranye n'ivyigomba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Aburahamu aja muri Egiputa. Kuja muri Egiputa vyamukwegeye akaga gakomeye. Ashitse muri Egiputa yaronseyo Hagari umunyegiputakazi, amutera ingorane zikomeye, mbere atera ingorane isi yose. Mugenzi, wewe nanje igihe cose tuzokwanka kumvira ijwi ry'Imana, tuzosanga twamanutse muri Egiputa, naho twobona umengo kumanuka muri Egiputa zoba birimwo inyungu zacu, tumenye ko bigereranywa no kutumvira Imana. Amaherezo y'uko kutumvira nta yandi
atari ukwicuza. Icya gatatu twokwitaho ni ukwisunga Imana mu byo dukora, ikaba ariyo duhanga amaso mu byo dukeneye byose. Kwisunga Imana rero ni ikimenyetso gikomeye cyo kuyizera no kugendana nayo. Igomba ko tuyisunga mu kintu cyose naho coba kiboneka ko ari gito. Niyo mufasha wacu mu vyago n'ingorane ducamwo, niyo ndemeshanyo yacu iyo twihebuye. Nico gituma Dawidi yakunda gutambira Imana. Ni kenshi yavuga ati umutima wanje urababaye. Ayo n'amajambo yerekana ugutinya Imana. Yarumva ukuntu Imana ihambaye kandi ko ariyo nkinzo yiwe, nk'uko tubisoma muri Zaburi 35 umurongo wa 2 ngo fata inkinzo nini na ntoya uhaguruke kugira ngo untabare. Aravuga muri Zaburi 94 umurongo wa 22 naho ati Uhoraho yambereye igihome kirekire kinkingira, Imana yanje ni gitandara c'ubugingo bwanje. Dawidi yaciye mu ngorane nyinshi kandi yize kwiyegereza Imana cane. Natwe turakeneye kwiga kwiyegereza Imana kugira ngo ivugane natwe kandi duhe inkomezi zo kuyumvira. Mpwemu Yera yaje mu bugingo bwacu kugira ngo duhinduke, dushobore gukora ivyo Imana igomba. Turumvise rero ko hari intambuko zine nkuru zodushikana ku kwizera gushitse, nazo zikaba ari izi: kwiga gutega ugutwi Imana, kwiga kumvira Imana, kwiga kwiyegereza Imana, guhanga amaso Imana. Ese ukuntu ari vyiza kumvira ijwi ry'Imana no kurongorwa naryo. Ingabo zubaha Imana ntizija mu rugamba zidasiguje ngo izirongore. Icivuze nico zikora, zikabona kugira amahoro, nk'uko tubibona mu gitabo ca 2 c'Ingoma igice ca 20 ku murongo wa 17 ngo muri iyo ntambara ntimuzorinda kurwana, ariko muze mutonde urugamba, mwihagararire gusa, muraba agakiza Uhoraho azobakirisha, yemwe Bayuda namwe b'i Yerusalemu. Ntimuze mutinye canke ngo muranduke imitima, ejo muzoje kubatera, kuko Uhoraho azoba ari kumwe namwe. Muri Zaburi 46 ku murongo wa 10 Uhoraho aravuga ngo nimwisigireho mumenye ko ari jewe Mana. Dawidi yavuze ukuntu yararyamye mu ijoro ariko ariyumvira ku Mana, ari mu gacerere kandi ahoze. Turasoma muri Zaburi 27 umurongo wa 14 ngo niwitege Uhoraho, rema umutima wawe uhumure, nuko niwitege Uhoraho. Mu gitabo ca Yesaya 64 umurongo wa 4 naho ngo kuko uhereye kera hose ataha abantu bigeze kumva canke ngo bibagwe mu matwi, canke ngo babonesha amaso iyindi Mana igira icimarira abayizera atari wewe. Mugenzi, namba nawe ugomba kubona Imana mu vyo uri kuracamwo mu bugingo bwawe, utegerezwa kwitega wihanganye ico Imana ikubwira. Kwitega Uhoraho ni ukuruhuka kugira ngo umenye ivyo ukora biri imbere. Kurindira kugeza Imana iguhaye ikimenyetso co kugenda. Kenshi na kenshi turakora ibitari ivyo mu bugingo bwacu kuko tuba tugomba ivyihuta. Tugomba kubikora ubwo nyene atari igihe c'Imana. Twiyubare ntitukipfuze kurongorwa n'ivyifuzo vyacu gusa, kandi no mu kumviriza impanuro z'abandi bantu tube maso kuko bashobora kuduta mu rudubi. Mu gitabo c'Itanguriro 16 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 turasoma icateye Aburahamu ingorane zikomeye. Haravuga muri ico gice ca 16 umurongo wa 1 ngo Sarayi muka Aburahamu ntiyari yaravyaye, kandi yari afise injoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari. Ico gihe abashumba ba Farawo bamuhaye umwe mu njoreke ziwe. Sarayi nawe ntiyatebaganye kubwira uwo mugabo wiwe Aburahamu ati ngomba yuko woryamana na Hagari. Raba ku murongo wa 2 naho ngo Sarayi abarira Aburahamu ati raba Uhoraho yanyimye ivyara, enda vyara ku njoreke yawe, kumbure nzoronkera akana kuri we. Nuko Aburahamu yumvira Sarayi. Aburahamu rero aho gutega ugutwi Imana yumviye Sarayi gusa. Raba muri ico gitabo c'Itanguriro 16 ku murongo wa 3 naho haravuga ngo Aburahamu amaze imyaka 10 mu gihugu c'Ikanani, Sarayi umugore wiwe yabira Hagari umunyegiputakazi injoreke yiwe, amuha Aburahamu umugabo wiwe.
Ku murongo wa 4 naho haravuga ngo nuko ararira Hagari asama inda, maze abonye ko asamye inda bimutera gukengera inabuja. Mu nyuma Hagari yahavuye avyara umuhungu, hanyuma baramwirukana ava mu nzu. Kandi Imana ubwayo niyo yahanuye Hagari, nk'uko tubibona mu gitabo c'Itanguriro 16 ku murongo w'9 havuga ngo umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati subira kwa nyoko buja uce bugufi munsi yiwe. None hahavuye habiki? Hano hari Hagari yari ingabire yahawe Aburahamu igihe yari muri Egiputa. Ubu rero reka turabe imitongano yabaye mu muryango. Mu nyuma rero hari imitongano yabaye mu muryango. Si iyo gusa, umwana w'umuhungu Ishimayeli yahavuye avuka kuri Hagari, yabaye ingorane imyaka yose y'ubugingo bwiwe no kugeza n'uyu munsi. Igihe wewe nanje duhisemwo kutumvira Imana, ico twokora cose naho coba gisa neza gute ntiwoshobora kugihindura iciza atari ic'Imana. Nico gituma ari ngirakamaro ko wewe nanje twiga gutega amatwi Imana, kumvira Imana, kwisunga Imana no kwitega Imana mu gihe cayo. Yabwiye Aburahamu ati uzoronka impera ihambaye cane, yamara utegerezwa kugenda untega amatwi, unyumvira, kugendana nanje no kwitega igihe canje. Ubu rero namba ngomba kugendera mu kwizera, ubwa mbere ntegerezwa gutega ugutwi Imana, ubwa kabiri ntegerezwa kumviriza Imana, ubwa gatatu ntegerezwa kwiyegereza Imana, ubwa kane ntegerezwa kwitega ico Imana imbwira, hanyuma ubwa gatanu ntegerezwa kandi kumenya amakosa yanje no kuyigako nkayaheba. Ego biraboneka neza mu bugingo bwa Aburahamu ko yakoze, kuko uravye gatoya ku bugingo bwiwe, ico yasabwe kinini ca mbere ni igihe Imana yavuga ngo siga umuryango wawe, abagenzi bawe, igihugu cawe, hanyuma ugende, nzokwereka iyo uja n'ingene uzoshikayo. Iki yasabwe kirahambaye cane. Hanyuma Imana iravuga iti nzoguha umwana w'umuhungu. Ikindi yasabwe gihambaye cari iki, ngo unyitege. Aburahamu ntiyiteze Imana, yarenze kw'isezerano. Hanyuma haje igisabwa ca nyuma gihambaye. Umviriza neza, benshi muri twebwe iyo turenganye igihe kigoye duciyemwo, duca tuvuga ngo ndanezerewe kw'ico gihe carenganye, sinzosubira guca mu gihe kibi kiruta ico. Ego kirashobora kugaruka, kandi kirashobora kuba kibi cane kuruta n'ico ca mbere. Ukwiye kuvuga uti Mana mpa akaruhuko. Imana iraduha akaruhuko. Hari ibitari bike twabonye kuri Aburahamu ivyo yasabwe gukora. Ubu naho reka turabe mu Itanguriro 22 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10. Isaka yari yamaze kuvuka, kandi yari umuhungu akundwa na se cane. Uyu ni umwana w'isezerano, uwo Mesiya azovamwo. Ku murongo wa 1 haravuga ngo hanyuma y'ivyo Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati sabwe. Urabona ko uyu mugabo yari yarize gutega ugutwi. Aburahamu yagomba apimwe ubwa nyuma mu kwizera kwiwe. Ku murongo wa 2 haravuga ngo iramubwira iti enda jana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene, uje mu gihugu c'i Moriya, umutangireyo kw'ikimazi co kwoswa ku musozi nzokubarira. Ndazi neza igihe yavyuka muri ico gitondo ntiyari yiteze ivyo. Mbega yari yarize gutega ugutwi Imana? Egome yari yitavye ati sabwe. Mbega yari yarize kumvira Imana? Raba umurongo wa 3. Aburahamu azinduka kare mu gitondo, ashira amatandiko ku ndogoba yiwe, ajana na 2 bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe. Nuko asatuje inkwi zo kosa ikimazi, ava hasi aja hahantu Imana yamubariye. Twumvise ku murongo wa 2 ngo enda jana umwana wawe, si ku minsi iza, oya mujane ubunyene. Kuko yari yarize kumvira, yaciye azinduka kare mu gitondo, ashira amatandiko ku ndogoba yiwe, ajana na 2 bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe. Nuko asatuje inkwi zo kosa ikimazi, ava hasi aja hahantu Imana yamubwiye.
umurongo wa 5 uravuga ngo nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigaraniye indogoba hano, twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga, turaheza tugaruke. Ubu rero ndazi ko Aburahamu agiye kurangiza ishuri ry'ukwizera, kuko iki ni gihambaye, ni gisabwa gihambaye cerekeye urukundo rwiwe no gusenga Imana. Uyu mwana yamurindiriye imyaka myinshi. Aburahamu yari afise imyaka 100 igihe Isaka yavuka. Umwana w'isezerano ubu imubwiye ngo ngomba kumutanga ko ikimazi ku musozi Moriya. Ariko raba icabaye ku murongo wa 5 haravuga ngo Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigaraniye indogoba hano, twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga, turaheza tugaruke. Yariko aravuga iki? Ukwizera kwiwe kwari kwashitse ku rugero rwa nyuma. Uyu ni umwana w'isezerano, muri we niho amahanga yose yo ku isi azohererwa umugisha. Ninatanga umwana wanje kw'ikimazi, Imana ikimuzura mu bapfuye ubwo nyene. Nuko rero Aburahamu avaho bari bombi barajana. Umurongo wa 6 turavuga ngo Aburahamu yabira za nkwi zo kosa ikimazi, azikorera Isaka umwana wiwe, nawe yitwarira umuriro n'imbugita, nuko bombi barajana. Urashobora kwiyumvira ikiganiro cari hagati yabo, niwumve uko vyagenze ku murongo w'7. Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da? Aramwishura ati ni ikiga mwana wanje? Ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga kw'ikimazi co koswa? Umve uko Aburahamu yishuye ku murongo w'8. Aburahamu aramwishura aterega mwananje, Imana niyibwironkera ikimazi co koswa. Nuko bombi barajana. Ku murongo w'9 haravuga ngo bashika ahantu Imana yamubariye, Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranya ko za nkwi, aboha Isaka umwana wiwe, amumanika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Raba ibikurikira ku murongo w'10. Aburahamu atuma ukuboko yabira yambugita ngo akerere umwana wiwe. Ubu rero hano hariho ico ngomba ko wibuka. Hazoba ibihe bigoye, ibihe bihambaye mu bugingo bwawe. Ivyo bihe bigoye n'ibihambaye bifise ingaruka wewe nanje tutoshobora kubona imbere y'igihe. Namba tudateze ugutwi Imana tuzokwicuza. Aburahamu yaramenye ibisabwa mu kwizera, yarangije ishuri neza, kandi Imana yaravuganye nawe iri mu ijuru. Umurongo w'11 nawo uravuga ngo maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mu ijuru ati ewe Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati sabwe. Reka twumve ku murongo wa 12 naho ngo aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire ico umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Iyumvire nawe iyo abatateze ugutwi muri ico gihe. Ivyo vyerekana yuko iyo tutumviye Imana bisa no gusubira muri Egiputa. Dukwiye kumenya rero ijwi ry'Imana. Igihe ivuganye natwe twige kuvuga tuti sabwe mwami, ndateze ugutwi, ngomba kumvira, ngomba kwatura ukutamenya kwanje n'amakosa n'ukwizera kwanje kudashitse n'ibihe vyanje vyo kutumvira. Ngomba kuvyihana kugira ngo nige kugendera mu kwizera. Ca bugufi dusengere hamwe. Data, turagushima kandi turagutazira, turagukunda. Igihe niyumviriye ingene wihangana, ingene uduharira, ingene udukunda, utaravye amakosa yacu n'intege nke z'ukwizera kwacu mu bugingo bwacu, ni gitangaza. Mana, twigishe ingene twogutega amatwi mu bwitonzi. Shira mu mitima yacu inzara n'inyota vyo kukumenya, kugira ngo amajwi n'ibihinda vy'isi ntibishobore kutuzimiza mu kunyoha akajwi ka mpwemu yera
ari muri twebwe. Tubisavye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Gukomeza kumvira muri byose bishobora kuba inyifato mu bugingo bw'umukristo. Yamara hari ibihe bihambaye ahari nkenerwa ko dutegerezwa gutega amatwi mu bwitonzi n'ukumvira isiguro z'Uhoraho uko ziri. Naho guharira kwama kuhari igihe cyose, habaye amakosa, igihe dutaye inzira y'Uhoraho hariho ingaruka. Dr. Charles Stanley agusaba kwiga ku karorero ka Aburahamu kandi usaba impanuro y'Imana ku ngingo yose ufashe. Igipimo nyaco c'ukwizera kwacu ni igihe ibyacu byose vyaheze kandi tutagira n'umwe wo guhindukirira atari Imana. Yamara rero Uhoraho ntagomba ko turindira ivyo bihe bibi ko bishika imbere yuko tuyishimikiza. Igomba ko tugenda tuyizigiye vy'ukuri ku munsi, hanyuma igihe ibyago bishitse dushobore kubicamwo dufise ugutabarwa kwa Data wa twese wo mw'ijuru adukunda. Ibuka amajambo rero agutera intege yo muri Zaburi 105 uhereye ku murongo wa 4 ukageza ku murongo w'8 havuga ngo: murondere Uhoraho n'inkomezi ziwe, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira, mwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze, ibitangaza vyiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe, yemwe ruvyaro rwa Aburahamu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo abo yatoranije. Uhoraho niwe Mana yacu, amateka yiwe ari mw'isi yose, yamara yibuka isezerano ryiwe imisi yose. Ijambo yashinze yama ryibuka uko urunganwe rugenda rukurikirana gushitsa ibihe 1000. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingero ugenda ufashwa nazo, bariza mw'ishiramwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.